N'amakuru yihuta cane y'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi cuka ca kudeta bombori mu bihangange vya CNDD-FDD, ikurwa rya Generali Prime Niyongabo. Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu yejeje gufata ingingo ikomeye cane, dekere ikura Generali Prime Niyongabo kuri ubu ngubu yanditswe. Abajenerali bananye gusinya kuri iryo tegeko rikura Generali Prime Niyongabo ndetse na bamwe mu bicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD, mu gihe kudeta iriko iramota. Abateguye kudeta bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye igihugu ndetse ahemukira n'umugambwe CNDD-FDD wamwizeye kugira ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu 2020. None ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye yatuye igihugu mu manka. Kuri ubu ngubu amakuru ariko aradushikira aravuga inyinyurana riri hagati y'ibihangange vya CNDD-FDD, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yandika dekre yo gukura umwe mu bo adashaka, abona yuko ari abakeba biwe bakomeye kuri ubu ngubu, bamwe mu bicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD ndetse na bamwe mu bihangange bakaba banse gusinya kuri iyo dekere. Ni mu gihe kwereka ababwiye amakuru y'ibijanye n'itegurwa rya kudeta ririko rirakorwa na bamwe mu badashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Abari kwisonga ni Generali Prime Niyongabo ndetse n'abandi bajenerali bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi na bamwe mu bicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD batariko baravuga rumwe n'ibiriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu kubandanya kwica igihugu. Zimwe mu ngingo zatanguye gukwiragizwa mu bagumyabanga muri kano kanya, aho hariko harategurwa kudeta kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse Ndayishimiye akaba ariko arashaka kwikurako abakeba biwe. Kuri ubu ngubu ibombe ikaba igira ngo iturikane abansi ba Neva. Kuri ubu ngubu bamwe bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ariko arashaka kugerageza gusubiriza Generali Prime Niyongabo. Generali Jules Ndihokubwayo yahoze ajejwe umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuri ubu ngubu akaba ari we atwara ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Uganda. Uyu mujenerali akomeye cane kandi afise amateka menshi, turaza kumugaruka ko muri ano makuru tubabwire ni dekere yanditswe na Perezida Evariste Ndayishimiye kubogoza Generali Prime Niyongabo, nyuma yuko yamenye amakuru ajanye na kudeta iriko irategurwa na bamwe mu bajenerali batariko barabona ibintu kumwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse na bamwe mu basirikare babona yuko Ndayishimiye yagurishije igihugu. Aho muri kano kanya ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi vyabaye agaterera nzamba. Zimwe mu mvugo ndetse zatanguye gukwiragizwa mu bagumyabanga ni urupfu rw'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza, bivugwa yuko rwagizwemwo uruhara rukomeye cane na Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza kugaruka kuvyo bamwe mu bagumyabanga bariko baragiriza Perezida Evariste Ndayishimiye uhora abakengera. Turaza kugaruka ku mahera y'abasirikare bagiye kugwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubutse yuko mu biriko birasambura igihugu c'u Burundi n'intambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifise uruhara hafi 80% vy'ibiriko birabera mu butegetsi bwa CNDD-FDD ndetse n'isambuka rya systeme ya CNDD-FDD, ndetse n'urwanko bamwe mu CNDD-FDD bafitiye Perezida Evariste Ndayishimiye, cane cane abasirikare bavuga yuko abakengera. Haragize iminsi haravugwa ibijanye n'inyinyurana riri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abasirikare, kugeraho Ndayishimiye yigenye kuba umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umwaka wa 2027 atagishije inama abasirikare. Turaza kubabwiraho urwanko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Prime Niyongabo, Chief d'Etat Major w'igisirikare c'u Burundi, rwoba ruriko rurava. Turaza no kubabwira kandi ku zindi mvugo ziriko ziravugwa muri kino gihe hariko harategurwa kudeta umwanya n'umwanya kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, uko Perezida ariko
asambura systeme ya CNDD FDD ni zimwe mu mvugo ziriko ziravugwa na bamwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD FDD ndetse n'abandi bariko barakurikiranira hagufi biriko birabera mu Burundi. Gusuzugura abajenerali no kubafungira ubusa turaza kubabwira ku karorero k'ivyo bamwe mu bajenerali bariko baragiriza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwoba ni bwinshi cane mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine ataretse ngo vyose bibe arebera aho amakuru adushikira ruko General Jules Ndihokubwayo yararungitswe mu buserukizi bw'u Burundi muri Uganda kuri ubu ngubu yajeje gutumwaho gitaraganya mu gihe Perezida Neva ariwe mu generali kuri ubu ngubu yizeye ko ashobora kumutsindira abansi biwe muri kino gihe, aho amakuru ariko aradushikira ngaruko ibombe igiye guturikana abansi ba Neva. General Jules Ndihokubwayo agiye kuba game changer mu mukino, mu gihe ariko haravugwa amakuru menshi yuko General Prime Niyongabo nyine yoba agira ngo asubirizwe na General Jules Ndihokubwayo kuba ari we Chief d'Etat Major, mu gihe General Prime Niyongabo ari umusirikare agize imyaka myinshi cane arongoye ibiro bikuru by'igisirikare c'u Burundi, aho amakuru abandanya kudushikira avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yahiye ubwoba kubijanye na coup d'etat iriko irategurwa na bamwe mu batamushigikiye, cane cane bivugwa yuko General Prime Niyongabo nyine nawe yoba ari muri uwo mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. None vyoba bigiye kugenda nk'uko byagendeye Nkurunziza na General Godefroid Niyombare, aho Nkurunziza yamenya yuko hari abariko barategura gutembagaza ubutegetsi maze agaca yizera abajenerali bamwe kuri ubu ngubu, akikeka yuko hagiye kuba ikintu kidasanzwe maze agakora impinduka zikomeye cane kuri ubu ngubu. Ndayishimiye vyoba vyamutaye kuw'amazi kuko biriko biramuba ko ari ibintu biteye ubwoba. General Prime Niyongabo yateguye bikomeye cane kandi bivugwa yuko ari we ngo yahora akingira ubutegetsi bwiwe, kuko ubu ngubu yajeje kumukuraho amaboko. Kuri ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yagize plan B yo guca akurako General Prime Niyongabo, hakaba n'uwundi mugwi w'abategetsi mu basirikare twigeze kubabwira ko barahiye bakarengwa ko Ndayishimiye adasubira kubatwarira igihugu bivanye ko ariko arashora Burundi mu ntambara zidakenewe mu nyungu ziwe bwite. Uyu mugwi ukavuga ko Perezida Ndayishimiye yikunda we n'umuryango wiwe. Muri kano kanya tugiye kubabwira byinshi biriko biragarukwa ko cane nga mu gihugu c'u Burundi, co bikoze ntivyoroshe mu gihe Ndayishimiye ariko aranyinyurana n'abajenerali bikekwa yuko ubo bamurusha inguvu haba mu butegetsi ndetse n'ibintu vya gisirikare, aho umwanya n'umwanya mushobora kumva ikintu kibi kibaye. Kandi niyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yanditse ikete riteye ubwoba ryo kugira ngo abogoze General Prime Niyongabo. Byose nyine tugiye kubigaruka ko muri no nkuru twaguteguriye. Bo tarafyonda kuri sabone canke se subscribe wabanza ugafyonda ko kugira ngo gihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu bambere bashikirwa navyo. Mbere yuko tugaruka kuri ano makuru yitegurwa rya coup d'etat ndetse n'ibogozwa rya General Prime Niyongabo ku rwete rurerure, Perezida Evariste Ndayishimiye yanditse kugira ngo bamwe mu bajenerali barusinye ko na bamwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD FDD maze General Prime Niyongabo asubirizwe General Jules Ndihokubwayo. Uyu nguyu yahejeje gutumizwaho gitaraganya na Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe Ndayishimiye yamara kumenya yuko hari amakuru y'umwuka mubi wa coup d'etat iriko iramutegurirwa. Muri kano kanya tugiye kubabwira amakuru yose nyine uko biriko biragenda
kare twari twabahaye amakuru ajanye na kudeta iriko iramota, aho umuriro uriko uraka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ku batari bakurikiye ibijanye n'ino nkuru y'abariko barategura kudeta ndetse n'ukugene vyose vyapanzwe, reka tubanze tubigaruke ko mbere yuko tubabwira ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye atwarwa n'ishavu rikomeye cane kuri ubu ngubu, akaba yahejeje kwandika dekret ibogoza mu mabanga General Prime Niyongabo, Chief d'Etat Major w'igisirikare c'u Burundi FDNB. Kudeta iramota, hari amakuru ariko aravugwa ko irikwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye batazira neva ririko rirategurwa na bamwe mu bicocoro mu gisirikare no mu mugambwe CNDD FDD. Aya makuru kandi yabandanije avuga yuko umuntu uwariwe wese ashobora gushoka yemeza, ariko turashobora no kubabwira ibimenyetso bimwe bimwe biriko biraba mu mugambwe CNDD FDD, benshi bemeza yuko ari ibintu bigaragaza icuka cibi ndetse n'icuka ca kudeta kiriko kiratutumba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi mu batariko baramenya cane za mbonerakure zibereye mu kiryosha baboshe imigozi mw'izosi, bagenda bazikwega bakazijana aho bashatse, kuko nyine amakuru ariko aradushikira abivuga, aho nyine izo mbonerakure zakwiragijwe imihingo yose itandukanye y'igihugu, bigaragara yuko ari ikintu kidasanzwe kiriko kirategurwa. Reveriyano Ndikuriyo yamye yabivuze yuko umwanya n'umwanya izo mbonerakure zigomba kwitegurira, kuko ibintu biriko birategurwa ari ibintu biteye ubwoba. Vyoba ari vyo vyashitse ko muri kano kanya, makuru menshi yo kwizerwa aravuga ugucungana gukomeye cane hagati y'abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abari kuvuga yuko intwaro yiwe takagombye kubandanya, kuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye muri kino gihe butuye igihugu mu manka. Andi makuru twajeje kuronka nuko kuvaho mushikiranganje Gabi Bugaga yiciwe, bikavugwa ko urupfu rwiwe rufiswemwo uruhara na Neva. Mukaba muzi uwo mushikiranganje yari yasoma mbike wa Reveriyano Ndikuriyo, munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. N'ibimenyetso by'icuka cibi vyatanguriye hatangura kugaragara hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida, kutumvikana ariko biba mwibanga, kuko bari bimirije urubanza rudasanzwe rwo kugena uzoserukira mu matora y'umukuru w'igihugu. Ndikuriyo yoba yaraganiriye n'abandi bategetsi harimwo n'abo mu mugambwe, atungurwa no kumva abagumyabanga benshi badashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, bakamwagiriza ko atabushobozi afise canke kapasite afise yo kuyobora igihugu, gutyo ngo niyatwara yindi manda igira indwi yota igihugu mu manka, kandi ubwiwe azosenya umugambwe CNDD FDD bivanye n'amajambo yo kwataka abagumyabanga imbere y'isinzi ry'abanyagihugu. Abo bagumyabanga bongera bakamwagiriza ko Perezida yafashe ubutunzi bw'igihugu bwose abuhindura ubwiwe muri kino gihe, aho ahantu hose hagaragara itunga Perezida Evariste Ndayishimiye aba hari, hakaba n'uwundi mugwi w'abategetsi bo mu gisirikare twegeze kubabwira ko barahiye bakarengwa ko Ndayishimiye adasubira kubatwarana igihugu, bivanye ko ariko ashora Uburundi mu ntambara zidakenewe mu nyungu ziwe bwite. Uyu mugwi ukavuga ko Perezida yikunda wenyine n'umuryango wiwe gusa. Ivyo byose rero vyateye urujijo rukomeye cane ndetse n'impaka zikomeye cane. Iperereza rya Perezida Evariste Ndayishimiye ryejeje kumenya yuko hari abajenerali bariko barategura kwikurako Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye nawe akabaca ku biti no ku mabuye kugira ngo arebe ko arico yakora, ariko vyajeje kumuta kuw'amazi. Kuri ubu ngubu
kuri igenekerezo rya gatandatu biravugwa yuko hari urwandiko rwaba rwanditswe na Perezida Evariste Ndayishimiye rukura giturumbuka General Prime Niyongabo, akaba agira ngo asubirizwe General Jules Ndihokubwayo yaragize iminsi abarizwa mu gihugu ca Uganda, aho ahagarariye ubuserukizi bw'u Burundi muri iki gihugu ca Uganda, aho amakuru ariko aradushikira avuga yuko ibombe igira ngo iturikane abansi ba Neva General Jules Ndihokubwayo nyine yoba agiye kuba game changer mu mukino uriko urakinwa na bamwe mu bategetsi bahangaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no ku ruhande rutamushigikiye. Uti vyoba vyifashe gute muri kano kanya uno mu General Jules Ndihokubwayo? Twabibutsa yuko hasanzwe ari we atwara ubuserukizi bw'u Burundi muri Uganda, akaba yagiyeyo yarahejeje gushira General Bunyoni mu gasho. Bunyoni muzi ko yariko aragerageza nawe nk'ivyo Ndikuriyo Reveriyano, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ndetse na General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru by'igisirikare c'u Burundi barimwo muri kano kanya, arivyo vyanateye ubwoba bukomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye agaca yandika urwete giturumbuka rwo kubogoza General Prime Niyongabo, ndetse agaca amusubiriza General Jules Ndihokubwayo. Ikindi twabibutsa nuko Jules Ndihokubwayo niwe yarajejwe umutekano n'ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Vyumvikana yuko Jules Ndihokubwayo yahoze yegereye Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse ko ari n'inshuti y'akadasohoka ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye ubwo abona vyamukomeranye ari we mu generali wenyine asigaye yizeye muri kino gihe. Ayandi makuru akomeye cane aravuga yuko icyo gihe Generali Bunyoni yafatwa, General Jules Ndihokubwayo niwe yateguye yongera arapanga anashira mu ngiro ifatwa rya Bunyoni, kuko murazi ko abandi bose bamutinya nk'Imana. Amakuru dufise nuko ngo uyu mujenerali Jules Ndihokubwayo niwe nga agomba aze asubize ibintu ku murongo. Bagenzi, tugiye kubabwira ibintu byinshi cyane biriko biraba. Uyu mujenerali Jules Ndihokubwayo bivugwa yuko asanzwe atinywa cyane na General Prime Niyongabo. Kuri ubu ngubu abajenerali babiri akaba agiye kubonekamwo uwukomeye gusumbya uwundi, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yakandika urwete rukomeye cyane nko kugira ngo yikure ko General Prime Niyongabo. Si ubwa mbere ibingibi bibayeho, n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye arasanzwe yandika amakete akomeye cyane yo gukura bamwe mu bihangange, ariko bamwe mu bihangange n'ubundi bakamubera ibamba, bakanga gusinya ku madekere akura abo bategetsi ndetse na General Prime Niyongabo. Aho amakuru adushikira muri kano kanya avuga yuko none ibintu byasubiye gukomera ku murindi uhambaye cyane. Iryo kete Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yategetse abajenerali ko bagomba kurisinyaho bubi na bwiza, mu gihe Ndayishimiye ariko arategura kuba yafunga bamwe mu bariko barategura kudeta. Ibintu byasubiye gukomera cyane nk'ibyabaye muri Kabaze, byoba byari byateguwe na bamwe mu bajenerali. Nyinyurana riri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bajenerali, bigaragaza yuko ngivyo Gaspard Baratuza yoba yaratangaje ngo ku byabaye muri Kabaze vyoba yari yabitumwe na General Prime Niyongabo. Akagaye gakomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aragayira Niyongabo ngo niko katumye ibintu bica vyunyuka. Ndayishimiye yavuze ko ibyabaye muri Kabaze byatewe n'isanganya rindi ridaturutse ku muyaga nkuba, mu gihe igisirikare c'u Burundi cyo cyari cyavuze ko ari isanganya ryaturutse ku muyaga nkuba. Twari twababwiye amakuru yuko ibyabaye muri Kabaze, hari amakuru avuga yuko ryoba ari nk'itangazo canke ubutumwa bamwe mu basirikare bashaka guha Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe bariko barategura kudeta, ndetse mu gihe bariko bamubwira yuko ivyo ariko arakora natabihagarika ibintu bigiye kumuyangarana. Kuri ubu ngubu dukeneye
dukeneye kumenya amakuru nimba General Prime Niyongabo bamwe mu bajenerali bashobora kumuvamwo maze bagasinya kuri iryo kete ryo kumubogoza. Abandi bakavuga yuko General Prime Niyongabo ari umusirikare akomeye cyane atabogozwa na Neva uko yishakiye. Muri kano kanya ubwoba ni bwinshi cyane mu bategetsi ba CNDD FDD, ntawe ariko aravugana n'undi, buri wese ariko arikekwa yuko ashobora kuba ari maneko wa Perezida Evariste Ndayishimiye, uyundi akikekwa yuko yoba ari maneko w'abariko barashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri CNDD FDD zuguru icuka cibi kibandanije gututumba. General Prime Niyongabo araherutse kugirirwa igitero ku igenekerezo rya mbere z'uku kwezi, aho yajya kuri stade Ingoma Gitega mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi, ariko nanone bikaza kugaragara yuko General Prime Niyongabo yasubijwe mu biro vyiwe giturumbuka bivanye n'igitero gikomeye cyane byaciye bituma haba inama giturumbuka y'abajenerali, ariko Neva arahumuriza avuga yuko ibyakozwe ngo vyoba byakozwe na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ibyatumye General Prime Niyongabo ategura kudeta ku murindi ukomeye cyane, ndetse aranayihutisha. Neva nawe akaba yamenye iryo banga ry'inama zimagize iminsi zirakorwa n'abajenerali, kuri ubu ngubu akaba yaciye yandika dekere yo gukura amabanga General Prime Niyongabo hagati ya Neva ndetse n'abamushigikiye. Hagati ya General Prime Niyongabo ndetse n'abariko barategura kudeta ni bande bagiye gutsinda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibintu bibandanije gutera ubwoba, umwanya n'umwanya murashobora kumva ikintu kibi kibaye. Co bikoze abasenga nimusengera Burundi, kuko ibintu biriko biraba ni ibintu biteye ubwoba. Mu kandi kanya turaza no kubabwira n'ibindi byinshi bishasha, ninde ari buze gutsinda hagati ya Neva ndetse n'abariko baramurwanya. Se General Prime Niyongabo abategetsi baraza gusinya kuri iyo dekere, ni ibintu biteye ubwoba bikomeye cyane biriko biravugwa. Mu kandi kanya turaza gukurikira n'ibindi bishasha. Ibihe byiza nivyo mbifurije.